muri uko kinga rero abantu bose baragaragaje kababaro bavuga ati iyi ntwari yacu baradutwaye ba Kwame Nkrumah baradutwara ba Julius Nyerere baradutwara ba Patrice Lumumba baradutwara ba Muammar Gaddafi atari kuyu uyu tugomba kumurinda rero ko abantu bariko barabikora ariko igihugu cy'Ubutaliyano murazi ko kiri mu Buraya igihugu cy'Ubutaliyano premier ministre wacu n'umudamu umudamu reka ndabavugirize gatoya murabe ntuze ya murabe discours yiwe ugiye karavuga ati igihugu cy'Ubufaransa gishaka iki muri Afrika gishaka iki muri Afrika nimwe bareka bakigenga mwero uri karababuza amahoro ibihugu bibanyi byanyu hari nayo imiriko kirababuza amahoro gute namwe muje muri Afrika mukabuza amahoro n'ugerageje kuzana iterambere abandi batabona mushaka kumuhitana. Finisce per lo più nelle casse dello Stato francese. Allora la soluzione non è prendere gli africani e spostarli in Europa. La soluzione è liberare l'Africa da certi europei che la sfruttano e consentire a queste persone di vivere di quello che hanno. Okay, yes. Ndabaramutse ndabifuriza amahoro y'Imana n'abantu. Maze nyongereka amagara meza n'amafaranga ni homme du changement. Nkunze kino giye gutanga umidondoro nitwa Ndayisenga mwene nzokira mwene yaya mwene simbibazwa mwene bagugu mwene ntirubabarira mwene shimbo mwene mpeka mwene ndaruhutse. Uwo niwe homme du changement niwe Ndayisenga. Abo nibyo bisekuru byanje wewe ibisekuru hajya uzi bangahe ukomokako ukwiye kubamenya n'inkomoko yawe uzobura umunyafrika uno munsi turagarutse kandi kuvuga ku bijanye na panafricanisme hanini reka duce hirya no hino ikintu cyanyoye cyane kandi aje bagenzi yishimye kubasangiza ariko kandi nobanza kubibutsa ko kino gitabo gihari twarabwiye ko twacanditse iki gitabo kivuga kuri development personnel umuntu yogisoma cange abariko baragisoma n'abantu bariko barashinga intayi cyane bavuga ko kiyo kibahindura ubuzima ni gitabo citwa ibanga ryo kuronka amafaranga menshi ni gitabo twanditse mu kiringo c'imisi igihumbi no kuvuga imyaka 2 n'inusu aho twazunguruka muri abagwiza tunga tubabaza kino kibazo kuko nta numwe taronka amafaranga mugabo kuki atera imbere baki iki cyari cyo kibazo aho rero abagwiza tunga bashika 110 ba hano mu gihugu cy'u Burundi kandi abanyene b'amazina manini mwese muzi batanze ivyumviro vyinshi bigisha abarundi n'abarundi kazi nabumva ikirundi ivyo vyumviro by'abo bagwiza tunga turaheza turabikoraniriza ngaha nduvavyegeranije sije nabitanze ahubwo naye ndomwe mubiga nkamwe rero kubazogikenera muri twandikira tubarangira aho mushoboka gisanga uno munsi rero reka dusimbire muri Burkina Faso gatoya murazi intureka ziriko ziraba murazi ibihugu byinshi bya Afrika biriko birareagisa bavuga bati nyabuna bantu mugomba kwica Traoré muzoba mugomba kwica Afrika ati uyu munsi turi ba Traoré ntabwo ari Traoré umwe umunsi yari ba Traoré ngaruke gato muri Bibiliya Yesu ariko aramubwira ngo wehe bene wanyu ujezi bari hajyanye ngo barakurondera na famille yawe mbega bene wacu ni bande ngo abakora ivyo data shaka abo nibo bavukanye banje sasa rero umuntu ukunda Afrika umuntu ukunda igihugu cawe umuntu ukunda ubutaka bwawe ukunda umuco wawe uri mwene mbwe wacu uri mwene wabo wa Traoré uri mwene wabo wizo ntwari zose babandi bose uziko batanze amaraso yabo turavuga nk'intwari ziguza abantu ziguza abarundi ziguze Afrika abo ni benshi abo bose uzuri umwana wabo uzuri mwene wabo ni waba uzirikana ubutaka bwawe ukazirikana Afrika ko ari ingabire yaguhaye wewe nk'umunyafrika umunsi tuzosamara ubutaka buzogenda ubutunzi karemano bugende
hari igihe je mpora nibaza nti mbega Afrika by'ukuri abantu bayituyeko n'abanyafrika canke n'abantu bari adopte bashobora kuba bakomoka handi kubera ko bamwe barayivuma abandi barayihunga abandi barayijya none abantu koko n'abanyafrika canke n'abari adopte bakomoka handi ariko wowe mugenzi udukurikira ize yuko udakwiye kuba muri abo iwanyu n'iwanyu hari umugani w'ikirundi uvuga ngo nta wanka konka nyina ngo nuko agwaye amahere iwanyu ni wahanga kubera ko adateye imbere ikibazo zo kwibaza uti ninde azoza kwateza imbere eske ni jewe n'uyu turi kumwe umunsi uzotora iyo nyishu uzotoye by'ukuri kumenya uzoteza imbere ka karere kawe wa mugabane wawe ca gihugu cawe Traoré kino gihe ni Capitaine Ibrahim Traoré president wa Burkina Faso muramuzi mwense ko ari umujene kandi kino gihe ari mu vyago aho ibihugu rutura ku isi bitaba vyipfuriza akandi gahugu katahora gatunze ko kotunga ivyo bihugu ntibiba vyipfuriza yuko icanjana ibihugu vya Afrika vyo kongera bikiyubaka nkuko vyahoze dusuye muri Bibiliya mbega muravyibuka yuko ba Yakobo muzukuru wa Abrahamu umuhungu wa Isaka n'umuryango wiwe bose ko baje kwa kindaro Afrika sinuko yakindaro gusa ahubwo banarondera amasumiro nimba uwo mugabane ari nawo wahaye indaro umwana w'Imana Jezi numugabane uheze gyose umugabane wavumwe rero bagenzi iyi Afrika yahoze itunze yahoze mu ubwenge ibihugu by'uburengero byose byaza kuronderamwo ari akahise nigeze kwiga kavuga kuri medicine canke ndavuga ubuvuzi muri Afrika hahozeho ubumenyi bujanye n'ubuvuzi ico gihe kubera ko abanyafrika donc murabona ko na l'histoire yacu nyinshi di orale na bintu vy'inyandiko bihari kuva kera donc wasanga umwe icaza kibwira umwana wiwe umwana akabwira umwana wiwe gutyo bigoma bigenda bikashika mu vyuzukuru n'ivyuzukuruza ubumenyi buhari abantu bashoboye kwivura mwibuke ko wakerera vunika nta kwa muganga yaja mwibuke ko umuntu igufa baragyunga ariko no munsi bagenzi murazi namwe ubuvuzi bwo muri Afrika aho bugeze murazi ko ingwara zikoma ko midudashoye no kuzivura impaka umuntu tumuriza indega agende hariya ariko mumenye ko ubwo bumenyi bwose bwarahuye iwacu uyu mujene rero president Ibrahim Traoré avuga ati nyabuna jewe ngira ngarukane bino bintu ngira ngarukane iteka rya Afrika dufise ubutaka bumera mugahama inzara dufise abantu usanga basangiye ubwoko mugabo biriya bihugu by'uburengero biracanishamwo imiryango bakabadiviza bikabamoko bikitwa moko abantu bagenda ngabo bakaryana iyo abantu bariko barajyana ntabwo ari ku nyungu zacu ahubwo kuri twebwe n'uruhombo ruteye ubwoba mugabo ni ku nyungu z'undi muntu ari kundi mugabane atari muri Afrika canke z'igihugu kindi kitari ku mugabane wa Afrika rero ivyo twebwe nouvelle génération ni tutavyumva sinzi uwo mugabane wacu kizowukiza umunsi turahora ariko yitwa nk'umukiza wa ubundi atwara igihugu kimwe mugabo urabona abazi neza ineza naho yifukirana ukungana iki abantu ntibakwemerera mwarabonye ubushize ko yaruka guhakwa kwicwa ariko Imana igakinga
muri uko kinga rero abantu bose baragaragaje akababaro bavuga ati iyi ntwari yacu baradutwaye ba Kwame Nkrumah baradutwara ba Julius Nyerere baradutwara ba Patrice Lumumba baradutwara ba Muammar Gaddafi atari kuyu uyu tugomba kumurinda rero ko abantu bariko barabikora birakwiriye igitumye mfata iyi video canyohe cyane nuko Ibrahim Traoré abari karashimisha ntabwo araba nyafrika bonyene wapi kabisa n'umunsi nazenzuse mbona mu binyamakuru by'abarusiya aho bavuga ngo nimba muzi umuntu yoba akomeye ku isi ari umufana wa Traoré ni President Vladimir Putin w'Uburusiya ati ni umufana wiyo biteye ubwoba ati ari naco gituma yiyemeje kumufasha byo kurya kaya karera arimo bagahiteka ariko igihugu cy'Ubutaliyano murazi ko kiri mu Buraya igihugu cy'Ubutaliyano premier ministre wacu n'umudamu Sergio umudamu reka ndabavugirize gatoya murabe ntuze ya murabe discours yiwe ugiye karavuga ati igihugu cy'Ubufaransa gishaka iki muri Afrika gishaka iki muri Afrika nimwe bareka bakigenga mwere uri karababuza amahoro ibihugu bibanyi byanyu hari nayo miriko kirababuza amahoro gute namwe muje muri Afrika mukabuza amahoro n'ugerageje kuzana iterambere abandi batabona mushaka kumuhitana. Questo è un bambino che lavora in una miniera d'oro in Burkina Faso. Il Burkina Faso è una delle nazioni più povere del mondo. Per il Burkina Faso, che ha l'oro, la Francia stampa moneta coloniale. In cambio pretende che finiscano nelle casse del tesoro francese il 50% di tutto quello che il Burkina Faso esporta. L'oro che questo bambino si infila in un cunicolo per tirare fuori finisce per lo più nelle casse dello Stato francese. Allora la soluzione non è prendere gli africani e spostarli in Europa, la soluzione è liberare l'Africa da certi europei che la sfruttano e consentire a queste persone di vivere di quello che hanno. Uni premier ministre w'igihugu cy'Ubutaliyano ni n'umuzungukazi kandi ubona ko akaze iri teka umva ko Ibrahim Traoré ari karakora ligashikira n'abandi bo ku migabane bakamushigikira wowe umunyafrika kuko tomushigikira musanzwe ibintu bijanye na panafricanisme ibihugu byinshi cyane by'Abanyafrika bikoresha nk'ururimi nka Icongereza n'Igifaransa nizo ndimi ziri hejuru cyane zishobora kumvikana mu bihugu byinshi yashoboka harabaho ibiganiro byinshi bivuga ivyo bagakangura abantu bakereka ukura abantu ivyanyegejwe bikaja habona ariko mu rurimi rwacu rw'ikirundi kubera iki kubera ko abarundi turi bake ese abarundi nitwe tuzokwama tumenya ibintu nyuma y'abandi abarundi tutishira natwe kuri map Agaciro Media ifadikanije na Télé de la Richesse tugiye kubashira ikiganiro citwa Ndumunyafrika nikijanye na panafricanisme bagenzi abaza no kubishaka muze kuvuga tubashire muri groupe wa WhatsApp ariko kandi n'abafise ubumenyi mu bijanye na panafricanisme turabaha ikaze cyane aho tuzosangira ubumenyi muri ivyo kuko bagenzi ibi ni tutabivuga ninde wundi azobivuga